Hello guys, chemwe mwumva nitwa Kiss Lover. Aha ni kuri New Life Studio Bwenyuzi. Nkuko nari nabibabwiye uheze uno munsi ngoma ndabereke ukuntu ushobora kwikorera foto zawe zimeze neza ukoresheje AI. Uyu munsi video ntiza kuba ndende kubera ko nakantu koroshe cyane ku buryo nawe wokikorera. No munsi nta prompt ndende dukoresha. Ico usabwa gusa no gukurikira video gushikirangiye. Ntiwibagire subscribe, ntiwibagire follow kuri Facebook, Kiss Lover Tech na New Life Studio Bwenyuzi twagiye. No munsi dukoresha ChatGPT yonyene. Tuma dukore foto imeze neza twifashishije ChatGPT. Nakuvuga wewe bisaba ko uba ufise ifoto ikubonekesha n'amaburiburi portrait ukaboneka n'amaboko. Kubera ko kuri Facebook nari naberetse yuko tuzokora foto nkaziya z'abantu b'abagangi bajya abantu saba baterura ivyuma usanga bagangutse sana. So tudatevye rero tuja muri ChatGPT yacu hama twauploadinge yo ifoto twifuza gukoresha. Hama ChatGPT cyo tibwira idukorere magi. Urabona je foto ngaha nshizemwo na uploadinze iyi foto. Urabona iyi foto na uploadinze irerekana amaboko. Rero ikintu ChatGPT ndayibwira nkuko nabivuze nta bintu birebire ndayibwira. Nandika akajambo kamwe ngo make me a body builder. Urabona akajambo make me a body builder. Aho uba wihereje uca urungika hama ukarindira ChatGPT igagukorera magi. Urabona ko ngaha iriko iragira creating an image. Aha cha turindira rero ChatGPT ikikorera utuntu twayo. Hama ico mutamwatahuye guys muze murabaza muri comment, kuko ubu tuyemeje yuko ikintu cyose kijanye na AI tugiye kuzobibigisha ku buryo namwe mutangura gukorera amafaranga mukoresheje AI. Canke hari abantu usanga barabuze le contenu ugasanga urafise page cyangwa urafise Facebook account mugabo warabuze ibintu wo postingako. Rero nico tubereyeho ubu tugiye kubigisha ukuntu wo créer des contenus avec AI. Rero ico tubasaba no gukomeza kudushigikira mu gukora partage, mu gukora s'abonner no mu gukora like. Aho mutamwatahuye mukatubaza muri commentaire. Murabona ifoto na uploadinzemwo ubu kuntu imeze. Reka muraraba mu kanya ChatGPT nyaheza kudukorera ifoto, muraza kuraba ifoto iza kuba yakoze kuntu iza kuba imeze. Voilà, tudatevye cyane ChatGPT yacu ngwiyi ifoto yadukoreye uyu munsi. Ifoto ya mbere mwabonye kuntu yari imeze, ariko ubu murabona ifoto ihejeje kudukorera. Nanditse akajambo kamwe konyene kavuga ngo make me a body builder. None raba magi ihejeje gukora. Kandi guys ikintu rero ciza nuko ntita karite y'isura ngo iguhindura isura. Isura iguma ari yayindi. Iyo ihindura efo gusa ivyo uba wayibwiye. So iyi foto rero mu kuyiteresharja ucufise wonda kuri aka kantu ko hepfo kameze nk'akampi kamanuka aha hejuru. Aha hejuru aka kantu kameze nk'aga fresh karaba efo niko ucufise wondako mu kuyiteresharja. Ndagafyonzeko urabona ko kacatangura kuzunguruka ikanyereka yuko iriko ira telecharge. Ihejeje kuyiteresharja ucuyiraba muri gallery. So guys mwibagire gukora subscribe kuri New Life Studio Bwenyuzi, kuri Facebook naho ni Kiss Lover Tech hamwe na New Life Studio Bwenyuzi. Tukomeza kwa ibintu vy'amavuta. Ciao ciao, yali Kiss Lover.